Ibihe byiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, bari ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye, mwese muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya guhinduka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho rero kuri ubu ngubu biriko biravugwa ko Agathon Rwasa ahejeje kubandanya avuga amajambo akomakomeye cane ku mugambwe CNL, aho Agathon Rwasa ariko arabwira abategetsi batandukanye cane abategetsi bo muri ntare rushatsi kwa Varisito Ndayishimiye ko bagomba kwisuzuma, kwiraba bakigenzura bakaraba niba uburyo bariko baratwaramo igihugu vyoba bikwiye. Ni mu gihe ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi abanyagihugu babandanya gutaka ingorane zikomakomeye cane irya nino imihingo itandukanye, abenegihugu bariko bararira, barataka, bariko barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kugira ngo abandanye ahindura ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bose bariko baramusaba kugirira ikigongwe abenegihugu, akagirira ikigongwe abanyagihugu, akabakurako ubutegetsi bubi, akabakurako intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro ya CNDD-FDD. Abanyagihugu barasaba ko umukuru w'igihugu yabavanako ababatwaje ikiboko, harimwo abategetsi bava mu mugambwe CNDD-FDD, biboneka ko batwaje umukazo, biboneka ko badakorera abanyagihugu, ahubwo ico bariko barakora ari ugusahura igihugu c'Uburundi, gusahura itunga ry'igihugu, itunga ry'abenegihugu. Abanyagihugu bo bakabandanya kubona ko ivyo biriko birakogwa n'abo bategetsi bashizweko na Evariste Ndayishimiye, kandi Ndayishimiye akaba ataco ariko arakora kugira ngo abakureko iyo ntwaro y'agahotoro, intwaro mbi, abenegihugu bo bakaba babandanya kuhapfira. Agathon Rwasa rero yasavye umukuru w'igihugu kwikebuka akaraba ingendo y'abategetsi yahaye akazi, akaraba ivyo bariko barakorera abenegihugu, akumviriza n'ivyo abanyagihugu babandanya basemerera, ivyo abanyagihugu babandanya bashikiriza, bavuga ko abategetsi batariko barabakorera. Agathon Rwasa kandi yaciye asubira kuvuga ko abenegihugu irya nino mu ntara zitandukanye, imihingo igize igihugu cacu c'Uburundi, abenegihugu bariko bararira, baragowe, bagowe kubw'uko CNDD-FDD ibandanya kuja kubasaba amafaranga. Ayo mahera bakaba bariko barayita ko ari ay'intererano ziriko ziratangwa ngo zo gufasha umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Abatariko baratanga ayo mafaranga ngo bariko barahabwa igiti bikomakomeye cane mu masoko atandukanye, bariko barafata baragahagarika abenegihugu ngo batange amafaranga y'intererano y'umugambwe wa CNDD-FDD. Woba washoye inkoko mw'isoko canke akantu gatoyi cane, ngo ni ngombwa ko ugurisha, woheza kugurisha ukariha amafaranga y'umuryango, amafaranga y'intererano ya CNDD-FDD. Woba uri umu CNL, woba uri umu CNDD-FDD, uranka kuriha ayo mafaranga urakubitwa, ni ukuguha igiti.
Ivyo biriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero umutama Agathon Rwasa akaba arivyo aramagana, arimwo avyiyamiriza avuga ko bidakwiye ko umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi ubandanya gukandamiza no gupyinagaza abenegihugu, ngo abenegihugu nibo benegihugu nta mvo z'uko babapyinagaza, babatwaza umukazo, babatwaza igitugu. Ivyo vyose biriko biravugwa na Agathon Rwasa, akaba ashigikiwe n'abandi banyagihugu batandukanye, na mbere kandi n'abanyapolitike batandukanye nabo bakaba bemeza ko ivyo Agathon Rwasa yaciye ashikiriza ivyo yavuze koko ari ukuri kuzuye. Ako rero ubutegetsi bwa CNDD FDD bwo kikebuka bukaraba ko ivyo buriko burakora ari akamaramaza kandi ko bitarekuriwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntago ritegekanya ko abenegihugu barihishwa amafaranga yo guterera umugambwe uri ku butegetsi, ngo kandi naho basaba ayo mafaranga uwayabuze ntago agomba kuyakwa ku nguvu, yakabaye ayatanga ku mwumvikano boba baragiranye n'uwo mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ivy'inguvu rero ngo bikaba bigomba gushigwa ku ruhande nk'uko abo bategetsi babandanya gusemerera bavugira abenegihugu bariko barabivuga. Kuri ubu ngubu ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi amaradiyo atandukanye, ibimenyeshamakuru bikorera ngaha ku butaka bw'igihugu c'Uburundi, ibimenyeshamakuru cane cane ibiri inyuma y'ubutegetsi, inyuma ya CNDD FDD ngo ntibishobora gutangaza inkuru mwene nk'izi z'abanyagihugu bariko bararengana canke bariko barahohoterwa bazira akarenganyo. Ivyo vyose biriko bigenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero bakaba basaba ko hogira igikorwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akabijamwo agatanga itegeko canke ibwirizwa, umugambwe CNDD FDD hamwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo ari nawe arongoye uyu mugambwe, ivyo yashizeko vyo gutoza amafaranga n'abatari aba CNDD FDD bigahagarara, canke n'abo ba CNDD FDD batariko baravyumva ntibakwe amafaranga ku nguvu, uyatanze akayatanga ari uko avyiyumvira, yumva neza ico ariko arakora n'imvo zo gutanga no kuriha ayo mafaranga y'intererano, uwutavyumva bagaca bamureka. Ngo kuko ibi biriko biragenda bibandanya gukorwa biraboneka ko bikomakomeye cane bidasanzwe ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho uyu mugambwe CNDD FDD kandi ubandanya kuvuga ko amatora yaheze bamaze kuyatsinda 100%, ata muntu n'umwe azoronkamwo ijwi. Ngo aho niho bahera ubusuma bwabo bagatangura mu kwiba amatora. Ivyo vyose rero ngo biraboneka ko CNDD FDD n'ivyo iriko irategura kugira ngo niyo kwiba amatora izavuge ko n'ubundi vyari bisanzwe biboneka ko aribo bagomba gutsinda amatora nk'uko bo bagenda babivuga. Ubwo busuma Colonel Reveriyano Ndikuriyo ariko arabwira abagumyabanga n'abarundi muri rusangi ngo biraboneka ko ari ubunyonyezi bashaka kuzokora muri aya matora, bakabesha ko nyine aribo batsinze begukanye ibibanza vyinshi. Vyatanguye bakora umugwiseni, bamwe bamwe bakabaye baronkamo ibibanza ntibabihabwe, nk'abasenyeri canke abihebeye Imana bagomba kuronkamwo ikibanza, ariko ngo mu butegetsi bwa CNDD FDD bwaciye bubakuramwo. Hari n'abandi benshi batagaragaye muri uyu mugwiseni kandi bagomba kugaragara muri uyu mugwiseni. Nuko si umugwiseni n'imigwi sepi
nayo nuko vyaciye bigenda ngo hari benshi bataciye bahabwa ibibanza bagomba guhabwa muri iyo migwi itegura amatora ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa n'agahwane.